ivyo rero ni kwamba ngo nta nyishu hari, inyishu zirahari, inyishu zirahari. Kwari umuvuga ati leta nifise inyishu yavyo, umukuru w'igihugu ashiraho iyindi leta, umukuru w'igihugu ari hejuru inzego zikashobora gushiraho iyindi leta bagashiraho ifedorute ico bita urupapuro rw'inzira, aba expert bose batanze kw'ivyiyumviro. Ntavuga ngo umuntu yobura inyishu ku bibazo uri leta muri inyishu hanyuma bice bigenda gute. Umushikiranganje wa mbere ari mu nama nshingamateka bamubaza ibijanye n'ibura ry'igitoro bifatire ku mafaranga y'agaciro agize imisi avuga, hanyuma tubavuga ati ko atanyishu ariko barabona yihuta. Twebwere nk'ishiramwe bikoreramwo rero tubona ko inyishu ihari, ahubwo kwirondera irashoboka, kuko si Uburundi bwonyene mu bihugu 190 kw'isi bwogira ibibazo nk'ibi. Inyishu ziba zihari, ahubwo no kuzirondera. Musanzwe ikiganiro twagiteguye turavye ibibazo igihugu kigize imisi kirimwo, ntituruga turabigarukako. Hanyuma turumviza n'ejo bundi umushikiranganje wa mbere ari mu nama nshingamateka bamubaza ibijanye n'ibura ry'igitoro bifatire ku mafaranga y'agaciro agize imisi avuga, hanyuma tubavuga ati ko atanyishu ariko barabona yihuta. Twebwere nk'ishiramwe bikoreramwo rero tubona ko inyishu ihari, ahubwo kwirondera irashoboka, kuko si Uburundi bwonyene mu bihugu 190 kw'isi bwogira ibibazo nk'ibi. Inyishu ziba zihari, ahubwo no kuzirondera. Twebwe rero ngaha twaje guterera iyo nyishu kandi duharure leta, abarongoye igihugu n'abantu bavyumvireho. Inyishu ziriho, turabisubiremo, ziriho, kuko ntivyamye na gutya kandi ntibizokwamuka. Inyishu itegeza kuronderwa kandi n'ibindi bihugu biratora inyishu. Impanuro ya mbere ikomeye kugira utore inyishu no kumenya igihugu c'Uburundi ngene kimeze. Ukirongoye ukibamwo uteza kumenya igihugu c'Uburundi ngene kimeze, ingene kibayeho, ingene cabayeho n'ibikibeshaho. Kamya ati nimba ari igihugu gikenye, Uburundi n'igihugu gikenye. Ibibazo rero utorera inyishu ukirongoye sico kimwe n'ibibazo urongoye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika atorera inyishu, biratandukanye. Umwe kumbura arondera ingene adominisi, utwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika arondera ingene aguma ari uwa mbere kw'isi, ibindi bihugu byose bimupfukamye. Utwara Uburundi nawe uraba ingene usakumva muri ino si kugira urabe ingene abanyagihugu bawe bobaho. Niko bimeze, utegeza kubitahura. Dongo Uburundi ari igihugu gikenye, ibyo dushorera hanze bikama ari bike, ntibije ubu vyamyuko. Haca imyaka n'imyaka indicateur bita taux de couverture des importations par les exportations, no kuvuga ibyo dushorera hanze amahera avamwo nta turenza 20% y'ibyo dukeneye. Amahera ava mu byo dushorera hanze ntiyigeza turenza 20% y'ibyo dukeneye. None Uburundi ntibuzogira buba ko bwari bubayeho. Inyishu rero ziriho, kuko naho tuvuga tuti tugira tuje mu kongereza exportation, no kuvuga ibyo dushorera hanze, tukavuga ikawa n'ikawa iguma ibibazo vyayo, kuko n'igiciro mpuzamakungu c'ikawa sitwe tugishiraho. Washobora no kugwiza umwimbu w'ikawa mugabo igiciro kikakubita hasi kubera sitwe tunagishiraho kandi ntaco uhindura. Haro no gutaha ico bita ordre économique mondial, kumenya ne kw'isi sipanze uko ntuyihindura. Turi kuri no si kandi hari kuntu bipanze, haro n'ibihugu rutura bikomeye biriko biraronde ngene ngo vyohindura ordre économique mondial, umva ngo ubusha ariko ntibirapima ntibirakunda. Nka neswe rero Uburundi tugeza kumenya ati muri yo ordre économique mondial uko kuntu isi panze, jewe nkuramwo gwanje gute kandi nshobora gusahiriza abarundi biwanje bene igihugu biwanje. Udashoboye gutahura ivyo mu bantu baturongoye, iki gihugu c'Uburundi ntayo tuzigira turongo. Ikigira kabiri ucomeye ati none kuva kera none canke ibindi bihugu bigenda gute? N'ibihugu biriko biratera imbere za Tanzania canke u Rwanda canke nde, nta na kimwe gifise balance commerciale excédentaire. Nta gihugu na kimwe cuba ngo u Rwanda canke ngivyo gishorera hanze ngo bisumba ivyo kigurira hanze, ntibikunda.
nabo nyene nabo barashika mugabo nta bibazo nk'ibi bafise nta bibazo nk'ibi bafise kubera iki nimba hari ubwo bushobozi bakavuga ati hariho imfashanyo ziriho ku isi aide publique au développement ibihugu bikenye bizishikira hariho ico bita déclaration de Paris et plan d'action d'Accra no kuvuga amasezerano y'i Paris yerekana ingene imfashanyo ishobora kugira akamaro ibihugu bisavi izo principe zirazwe ni zitanu none leta y'u Burundi iricara ikaziraba kugira izinjiremo nk'ibindi bihugu iyo mfashanyo iboneke ize gusahiriza nk'ujya ku bindi bihugu bigenda ivyo bihugu ibigenzi turaze tukavyegera ayo mashirahamwe mpuzamakungu za banki mondiale za BAD canke n'ibindi ayo yafashe turaheza tukayegera tukavuga nka banki mondiale iratwagiriza ati mwebwe amafaranga n'amafaranga babahaye ntimushobora kuyakoresha ico bita toda busorusi none ikosa riri kwande unani gukoresha amafaranga baguhaye bagashaka guhindi icani yikize na Union Européenne mu minsi yarani ko vyahora bigenda wasanga ibindi bihugu amahera byarembeje biyakoresha twebwe vyanse ikosa riri kwande gutora inyishu kw'ico kibazo cyo kamafaranga aza arakoresha ukaronka yakwiye nk'ibindi bihugu ico bwa nta nyishu yoboneka amanota Banki Mondiale y'u Burundi ico bita CPI donc évaluation des institutions iyo amanota ya Banki Mondiale kwari makeyi amanota Banki Mondiale y'u Burundi kwari make ni kosa giwacu hariho ibigo byinshi bitanga amahera nka Fonds Africain du Pétrole hariho Fonds Vert pour le Climat bitanga amahera nko kuri ibintu by'ibiza byabaye turegera ivyo bigo mbwa bica bisaba yuko ugira diplomasi imigenderanire offensive abaguserukira abafise ubwenge bazi kurondera bwira contact lobbying bakinjira bakamenya kurondera yushiri kwashira abaza guserukira mu makungu canke niki sinzi kwezi ukabira bati bamenye ico bategeza gukora ibijanye no kurwanya igiturire none ubunyonyezi bwose aho mukuru y'ubagenda aravuga ngo ubunyonyezi hose none abantu ntibabwumva none uwo muntu wazona gufasha gutumva ko ubunyonyezi bwakurembeje none leta nifise inyishu ku bunyonyezi kugira twizerwe nk'abindi bihugu imitahe yinjire ni iki yega inyishu niyo nyene ubunyonyezi bwabaye ndasi ugenda mwikawa ariko uravuga ngo miliyoni na 40 ngo ziragenda aho uciye hose kandi n'umukuru y'ubagenda arabivuga none leta nifise inyishu kuri ubwo bunyonyezi kandi riko bugira butuzingamike butumye nuwagira zana kaduhavuga ataho haru n'abafaranga twahashira hari ico bita gukora n'abafasha ico bita reforme duhuriramo n'abadufasha kugira ibyo uri kurakora bikorerwe mu muco ivyo twovuga yuko leta gushira mu muco ivyo angene ukurakoresha amafaranga n'abayaguha ukabona ingene ukurakoresha ivyo vyonanirana gute kandi yo diplomasi haro na langage diplomatique nukuvuga ururimi rwiza diplomatique ntugumana ururimi gomengo nugusotorana nukugira gute nukwerekana kukomeye kandi ubona yuko hari ibintu udashoboye c'est langage diplomatique courtois nawe nyene mu bivyi bigenderanire irafasha n'ingene ubundi ushaka kuronka n'ide n'igihuta harizo za Banki Mondiale nyene harizo za BAD kubera ki Banki Mondiale tubwira ati mwebwe muracari ku rugero rwo kuronka ifashanyo ntoyi mudashobora kumara kubera ki Banki Mondiale tavuga ati turabahaye ideni rikwiye mukora ibikorwa by'iterambere vyinshi nk'ibindi bihugu ikosa riri kwande tiri wacu kumva ati wewe ukwiye imfashanyo ntoyi kuko ntushobora no kwimara nta n'ideni wosaba aho gahombo kangana gute ku gihugu ivyo leta nifite inyishu ari ibintu byoroshe n'abandi babikora hari ico bita gutunganya iby'ubutunzi bw'igihugu neza ugacurondera ico bita remezo d'annotation ndabisubiremo niko ibindi bihugu bibikora bakaza kuraba ingene ubutunzi uri kurabutunganya bagaca baguha amanota baguhaye amanota bituma ugenda ku masoko mpuzamakungu y'amafaranga bahaguhereza amafaranga wifuza none ibindi bihugu byose ha muri akarere babijana
muri izo nzu zipimza ziratanga amanota aho ushatse amahera ugacuyaronka none twe tuja mu kinyegero gute ni nk'umuntu adashira kwemera ngo asokoroke bamupime barabe icamaze bicashoboye kugira aje mu bandi ivyo none leta navyo inyishu yayibuze ntibagira inama tubereke ibi vy'abagwiza tunga bigize imitahe kubera iki twe turi inyuma ibindi bihugu vyinjira imitahe aho ugiye hose ugenda wumva abantu bagira bazana imitahe mu Burundi ngo twaraje badusaba ibi bagira ibi ca turikatira ni benshi iryo kosa ni ryane aho leta nta nyishu ifise abantu benshi barazaza imitahe muri iki gihugu bakakwibi bagashaka kugira iki ubwo nyene bagaca bakata abariko arabikora saba si muri izi nzego nyene ayo mahera tuyabura kabuki ico gihano cacamwo abandi abo banyagihugu bandi baca baronka ayo mahera twe tukayabura aho nta nyinshi hari yaba utungane ibi byose bya energy canke n'ibikibibuze abantu baraza bagasanga imyaka nkuba nikwiye baraza bagasanga ubutungane buko burakora neza imitahe igacikata tourisme barukera rugendo genda murabe mu biharuro vyo muri aka karere hose nta gihugu kitinjiza hafi miliyoni amajana 8 zirenga z'amadolari muri bijanye na rukera rugendo tourisme Tanzania ni muri yari durenga Kenya uko Uganda uko u Rwanda rugeze hafi muri yari dinago nyene niturarenga ni miliyoni 10 z'amadolari twebwe ngo igihugu ni ciza kuva kera twasinya tuti ico gisata mwari ibihugu byinshi diaspora aba iba hanze izana amafaranga menshi mu gihugu none leta ikora iki kugira iyunga abarundi bashire hamwe kugira ibintu bigende neza ko kutuma dutandukana abarundi twitandukanya nabo barundi boje gufasha bakatugira amarobingi hanze mgatwa twitandukanya ibi vya 2015 leta nyene iguma itaronde nyinshi kugira ico kibazo kive mu nzira abarundi basubize hamwe mugabo twumvise umuntu mushikiranganje wa mbere avuga ngo burya no mu vyateye ibi ngo tugeza kubera ivya 2015 ivyo mu 2015 nawe 2015 none ko mwamaze gutahura ko vyazanye ingora none twobivamo hari ibirushane muri iki gihugu n'ukuri twobivamo tugene naho mu byo gushorera hanze wo urabona twasa n'abavyibagiye ku Burundi bwinjiye muri akarere ka East African Community hakongereza ibyo dushorera hanze twongereza ibyo tugurirayo amahera agacira gasohoka twaragiye mu nyezi ya agowa abanyamerika bahigu vya Afrika ngo biyorganize bashorere ngo bitunganye bashorere ku masoko yo muri Leta zunze za Amerika vyarase leta irakwibushaho politiki imeze neza n'ababwiza tugashobora gushorera ibintu hanze bagashigikirwa nayo madovize yaba aje bashore ibintu hanze amadovize akabagwabo nyene bakagashikira ku mabanki commercial amabanki y'udandaji abantu bakinza amahera kuba ariyo bayarondeye wagenda muri ntuze nyene mu bijanye n'ingene amahera acatunganya ukarama hene ngene iyo yasesaguye muri berbe ngagiye kugura ibintu hanze bahaye amahera ngo ntibabizana leta nta nyinshi ifise ntanze gishe zo guhana ariko duhebe nyene igihugu cyacu kishikaha ngo hari abantu batwara amahera amadovize ngo badahanwa hamba ngo nta nyinshi hari yiga abarundi ariko baragira igihe babaza leta inyinshi irahari nukurondera abantu ababikoze ugiye ukaraba berbe nayo ngene nitugira icigwa cingena amafaranga yakorezwa y'agaciro kuva mu myaka 18 na 19 n'iki turabe gushika no musi une étude icigwa kitwereka amafaranga yakoreye hamizira dusohorera ku kwezi ngena amafaranga y'agaciro nayo make yabonetse ico yakoze ivyo vy'amamisyo vyo hanze vyo bigabanuke cyane kuko misyo zo hanze ntiziriko ziratwinjiriza ibintu biboneka kera haraba cooperation ukabona ati abategetsi bagiye hanze bagiye kugendera ibihugu ukabona ikintu kivuyemo ati umutegetsi kanaka yagiye mu Faransa televiziyo yacivuka novoteri yubatswe umutegetsi kanaka yagiye mu Budagi haciwe akagwegura baraje do gwegura umutegetsi kanaka yagiye hanze kotebu yacishingwa avuye mu Bushinwa yagiye muri Korea du Nord
haciye hubakwa Palais de Congrès de Kigobe. Agiye muri Arabie Saoudite hagace hubakwa Roi Khaled. Yagiye muri Kuwait amaeseri dagacavuka. Ivyo ni ibintu dufise amadore twabonye. Yagiye muri Libya bibliothèque ya université gaca yubakwa. Zawire Rumonge zikubakwa. None ubu naho aya madovize agumahera raporo berbe kwitrimestre ayo mamisyo nyimba ari atwaraga bayagabanye twere kwitrimestre amafaranga yinjira abantu babibone ko nayi gihugu hama ikindi naco ni changement de paradigme sige no kivuga mu Kirundi nukumenya yuko hategeza kugira bashakana ya mabiro dushanje bagasura akareka gakora simoni cyo yaburiza kuko turakene ko nayo madovize abantu binjiza nyemba abakongomane baje bose abantu bashaka kwinza madovize mu Burundi baje kugenda Burundi bayazane izo biro dushahinze gaheza zigafasha nazo nyine mu kuyakira ibidashoboye kuboneka muri economiciel bidashoboye kuboneka mu ruja n'uruza rw'abantu kira noneho uravye structure des importations no musi iyo amafaranga ava hanze nibyo tugurira hanze urabona ko ayo madovize yandi yinjira uko yinjira kose ariko arafasha igihugu none utashe kuronka amahera muri beri baca yakura ushaka kujabuka kwivuza shaka tayaronse muri beri ushaka kurungi ku mwana wiwe ushaka kwinjiza ibintu beri bitatangiye amahera acava nico bitashando mpadi dongo Leta itegeza kumva yuko hari amafaranga ashobora kuva muri Leta niteza kugira ama contact n'ibihugu amafaranga kinjira swati de n'igihuta twarumvise yuko ari amasezerano yashizwe ni banki y'isi yose yo guha ingurane yihuta Burundi mu kwinjiza ibidandazo vya nkenerwa iyo ngurane yo yangana gute iri kikora gute yarashitse ivyo ni bibazo abantu barakeneye ko hahinduka ingendo y'ingene ibintu biko birakogwa muri iki gihugu c'u Burundi kuko urabona niyo twavuga ngo amabuye y'agaciro ngo inzahabu nibiki za tererare amasezerano nyene y'ubutare yashitse ahindurwa ngo yakozwe umengo inyungu z'u Burundi ntizakingiwe abari basinye amasezerano ya mbere adakingira inyungu z'u Burundi ni bande si twebwe sabarundi bayasinye ivyo rero uko ngo nta nyinshi hari inyishu zirahari inyishu zirahari koranye inama yihuta aba expert n'ibiki bagorore bagice bita fedoru urupapuro rw'inzira rw'ingene Burundi gova muri ibi bibazo rurimwo ari umuvuga ati Leta nifise inyishu yavyo mukuri rwashira yindi Leta urupapuro rw'inzira ruringa mukuru w'igihugu ari hejuru inzego zikashaka gushira yindi Leta bagashiraho fedoru cyo bita urupapuro rw'inzira aba expert bose batanze kw'ivyiyumviro ntavuga umuntu yobura inyishu ku bibazo uri Leta muri inyishu hanyuma bice bigenda gute